Bakunzi bacu bakunzi b'urubuga BM4 Plus mu nkundi ndabaramutse nogenda bayikaze mwa kino kiganiro cacu cuno mugoroba aho notangura ndabamenyesha yuko BM4 mu buzi kibazo yagize twashoboye kungururiza kuri BM4 Plus bivuye na cyane ku nguvu za mwebwe musanzwe mudukurikirana aho mwavuze ati nimushobora kuduha amakuru ahubwo raba muhindura urubuga kugira ngo bikunde muze muraduha amakuru nkuko mwari musanzwe mubikora. Rero amakuru ndabazaniye no munsi novuga yuko ari amakuru akomeye cyane aho leta y'u Rwanda ikomeje kongera ingabo nyinshi cyane mu gihugu ca Kongo. Aho ni mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika yasinyishije leta y'u Rwanda na leta ya Kongo. Mwico gihe leta y'u Rwanda yari yaserukiwe na Olivier ndetse leta ya Kongo nayo iserukirwa na Kayikwamba. Abantu benshi bari bibaza kayo masezerano arayo guhagarika intambara no gukura ingabo zisanzwe ziri mu gihugu ca Kongo. Ndaho rero ndavuga ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Mwano makuru turaza gusanga mu butumwa bukomeye cyane na cyane kubaba muri Pays de Grand Lac aha mu biyaga bigari. Novuga yuko dufise message cyane tuza kuyaga mwa kino kiganiro. Rero murabizi simba ndumwe by the way mbadi kumwe n'umusangozi kugira ngo adufashe tubashe kumenya byinshi ndetse tunabisobanukirwe mu buryo bwiza kandi bwizewe. Rero ntituri ko muri studio yashoboye kundungikira ubutumwa, reka rero ndabahe buno butumwa mu bwumvirize nizera yuko mubandanya mukora subscribe kuri YouTube channel tubandanye tubabeshi. Ndabanabasaba muzamura amashugwe muri commentaire kugira ngo mutwereke yuko no kuri BM4 Plus tuba turi kumwe gatanu kuri gatanu. Rero mu nkundire ndabacishize mu buno butumwa bukomeye cyane, hama ugira ico aterera araza kutwandikira muri commentaire kugira ngo tubandanye twibanira neza. Amahoro cyane bwana journaliste, ndonge kukuramutsa no kwifuriza amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Reka ndamutse kandi n'abadukurikiranye kuri runo rubuga rwacu rushasha rwa BM4 Plus, nawe nyene ndayifuriza kuguma baruranirwa no kuguma bahura n'umugisha w'Imana mu vyo barimwo vyose. Reka mbere ncengirwa ko ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro cacu no kwita kigufi mugabo kirimwo amajambo aremereye cyane gose. Ni kiganiro bona journaliste nkoze ntateguye kubera ko harimwo ibintu byihutirwa cyane gose. Abantu benshi baguma batubaza ngo none amasezerano ya umuhari M23 yagiranye na leta ya Kongo hajya muri Qatar ya Maziki bashitse kuki byifashe gute? Abandi nabo bati none ko twabonye President Trump basinyishije intumwa ya leta y'u Rwanda hamwe na Kongo, hoho bimeze gute ko tuguma twumva mu buce butandukanye imigwano yagumye ari yayindi? Bwana journaliste, nashaka menyesha abadukurikirana yuko bagomba kugurura amaso. Aha ndavuga peuple bantu bugurure amaso. Nta gihe na kimwe harigera haba ibiganiro, ndavuga igihugu kiba gishamiranye n'umuhari w'abaroberi ngo bishike ku mahoro arama. Ni gake uzobisanga ahantu hake cyane gose. Mu Burundi byarahabaye mugabo nashaka ntanga uburorero bwana journaliste butandukanye aho mbere ngomba nce nuririra no muri kino kiganiro cacu. Indege yari ireruye President Habyarimana hamwe na President w'igihugu cyacu cy'u Burundi Sipiriyano Ntaryamira yakorowe n'inkotanyi. Ico gihe President Habyarimana bari bavuye mu biganiro by'amahoro, kindashaka abantu bakibuke bakimenye. Mugabo umunsi bava mu biganiro niwo munsi indege yari muzanye yakorogwa. Ibi rero birerekana yuko bahenda abantu ngo bagiye mu biganiro kandi basanzwe bafise izindi plani zabo. Iki ndashaka abantu bacumve, ntabwo Kongo
ishobora kuronka amahoro biciye mu biganiro ntigikunda, ku nzira y'ibiganiro ntigikunda. Abantu bo hakurya y'Akanyaru bafise amayeri menshi cyane gose, bafise amayeri menshi cyane gose. Nama nabivuze mu biganiro byacu yuko barateguye plan A, plan B kubandanya gushika kuri Z. Izo plan zose barazifise, ntibashobora kuryama ngo bagoheke batarashika ku ntego yabo, batarabona yuko umugambi wabo bawushitseko. Ntibikunda. Ndashaka kabisa abantu mudukurikirana kuri B-Info Plus iki kintu mucumve. Ntabwo igihugu cy'u Rwanda, ndabivuga uku, cyangwa se abarongozi b'igihugu cy'u Rwanda bashobora kuryama ngo baruhuke batarashika ku migambi yabo bateganya gushikako mu karere k'ibiyaga bigari. Aha ndashaka nereka abantu yuko ibi byitwa ngo ni ibiganiro bariko batakazamo umwanya bajamwo, yuko nabyita mbere ko ari nibihendwa abana, kuko bisi n'ibiganiro nibihendwa abana. M23 nibo babaye abambere gutangaza yuko bavuye mu biganiro kandi bagiye gushira mu ngiro mu ivyo basezeranye na leta ya Kongo, aho abantu benshi bishimye yuko intambara iheze. Bitwara bivuze mbere bakivayo nibo bashitse bagaba ibitero biremereye cyane gose ku birindiro by'abawazarendo na FRDC biri muri Walikare. Bitwara byerekanye kandi ntibigeze bahagarika na gato gushaka gucengetera mu gisagara ca Uvira. Nibi vyose twarabyerekanye. Ibi byose babikoze bavuye mu biganiro byitwa ngo ni ivy'amahoro. Ibi bariko babikora mu gihe bavuye gusinyiranira amasezerano sinzi ngeno nayita mu gihugu ca Amerika hagarariwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nkeneye ko abantu mudukurikirana mwugurura amaso, mwugurura ubwenge, murabe kino kintu. Leta y'u Rwanda amafaranga ihemba RDF iyahabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Karakantu koroshe cyane kugira ngo Leta y'u Rwanda ikure ingabo zayo muri Kongo kubw'ijambo gusa rivuzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta n'ibiganiro byari bikenewe, nta n'amasezerano namba yarakenewe. Ibi narabivuze kuvaho hatanguye kuvugirwa yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivanze mu kibazo cha Kongo ku mugaragaro. Ngomba ndabisubiremwo mu nyumve kandi mu ntahure. Ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivanze mu kibazo cha Kongo ngo nuko ikeneye ko igihugu cha Kongo kironka amahoro n'umutekano ihibambewe. Iyi leta nyene niyo iriko irahimiriza Leta y'u Rwanda n'abo bafatanije guteza akajagari kugira ngo bakomeze gushika ku nyungu zabo bishakira mu gihugu ca Kongo. None nimba aribo bariko barabarungika, ni gute kandi boza kurondera amahoro mu gihe bo banezerwa muri kino gihugu imidurumbanyo ihari? Aha ndashaka abantu bahatahure cyane gose, kandi ndashima n'abawazarendo reka mvuge ku musima mu bafashe, aho bavuga yuko bobo badateze urukiza ku biganiro biriko birakogwa na leta yabo. Bahagurutse nk'abene gihugu kugira ngo barengere inyungu zabo, ntabwo bahari nk'igisirikare ca leta. Bo bavuga bati rero twebwe ibyo masezerano ntibituraba, twebwe tuguma ku nzira y'umuheto gushikaho tuzokomora umwansi wacu ariwe umunyarwanda. Icyo baragitumbereza neza kuko bavuga yuko umunyarwanda ariwe yihishije inyuma y'ikintu yise M23 kugira bikunde ntibiboneke yuko ari igihugu cy'u Rwanda cateye igihugu ca Kongo. Mugabo barahumba, ibi byaramaze kumenyekana. Mumaze iminsi mubona utuvideo dutandukanye tw'abagwanyi ba M23 bitwa ba M23. Aha ndavuga harimwo abanyamurenge,
harimwo abanyarwanda, aho bariko bahamagarira bene wabo bari mu gihugu cy'u Burundi, abari muri Kenya, za Sudani n'ibindi bihugu bitandukanye, mbere bakanavuga na effectif y'abaje bava muri bino bihugu meje kuvuga, aho bavuga ko ngo mu Burundi havuyeho bake mu mugabo ngo barazi ko bahafise ngo abene wabo bakomeye bafise inguvu, rero ngo barabe ingene bo basanga batabare, bafite ngo gutabara. Bantu b'Imana, narabivuze ndabisubiremwo, iyi ntambara yateguwe imyaka myinshi cyane gose. Iyi ntambara yateguwe imyaka myinshi cyane, biragoye cyane yuko M23 itsindwa iyi ntambara hama ngo izinga ibirago igende. Iki ndashaka mucumve, biragoye ko izotsindwa muri iyi ntambara hama ngo izinga ibirago igende, kuko yateguye amaplan menshi. None koko nimba bagiye mu biganiro kugira ngo amahoro ashobore kuboneka cyangwa se intambara ishobore guhagarara biciye mu nzira y'ibiganiro, ni kubera iki baguma bahamagaza abandi bagwanyi mu bihugu bitandukanye? Ni kubera iki baguma bakora amahokritema? Akamaramaza rero ngomba kubamenyesha nuko ubu tuvugana, guhera mu ijoro rya vendredi, samedi ejo itariki 26, uyu munsi dimanche itariki 27, leta y'u Rwanda iriko iragwiza ingabo zayo ku butaka bwa Kongo, aho amato aguma aseha ingabo za RDF ku bwinshi. None koko aba bariko baja muri Kongo kurondera yiki? Ko leta zunze ubumwe za Amerika zabasishije amasezerano data bitwa yuko ari guhagarika intambara. Aba bariko baje gukora yiki mu gihe n'abasanzwe bariyo bataraniyumvira kuvayo? Aha ndashaka yuko abantu muri ko murakurikirana iby'iyi migwano ikirabira muri Kongo mwugurura amaso, mu bitahure ibintu umukino uriko urakinwa. Leta ya Kongo iriko irahendeshwa ibiganiro kugira ngo isamare umwansi wayo nawe abandanye yigarurira uturere dutandukanye. Leta ya Kongo iriko irahendeshwa ibiganiro kugira ngo umwansi wayo aprofite kano gahengwe kugira ngo agwize mvuge ibirindiro by'ingabo zayo. Aha rero ndasaba yuko abakongomani bahaguruka bave mu itiro barimwo, barasinziriye cyane. Abakongomani bariko barorera umukino nk'ibindi bihugu, kandi aribo bagomba gufata iya mbere mu kurwanya nako mu kurwanira igihugu cyabo. Biratangaje kumva mu buce butandukanye havugwa amajambo ngo aba FRDC n'abawazarendo ngo bagiye gufasha abarundi kurwanya M23. Izi ni mvugo ziko ziravugwa cyane n'abawazarendo, ziko zirakoreshwa n'aba FRDC ngo bagiye gufasha abarundi, mu gihe tuzi ko abarundi aribo bari muri Kongo gufasha FRDC na wazarendo. Biratangaje cyane gose. Leta ya Kongo ifise abenegihugu benshi, ifise n'ingabo nyinshi, nubwo benshi muri bo arabahemu. None habuze iki ngo baze muri Kivu y'amajepfo n'amajaruguru kugwanya izi ngabo ziguma zihagira uburere mu gihugu cyabo by'agasakisaki? Baze kugwanya izi ngabo ziguma zivogera ubutaka bwabo umwanya ku mwanya. Iyi ni indwara igwaye ibihugu byinshi cyane byo muri Afurika. Iyi ni indwara novuga ibihugu byinshi byo muri Afurika bitandukanye bifise, aho bamwe novuga baha amahirwe umwansi wabo mu gihugu cyabo, bakibagira yuko nubwo bo boronka izo nyungu ariko bafise imiryango muri ivyo bihugu byabo. Leta y'u Rwanda ndakivuge ndanagisubiramwo, ntabwo irota
ihagarika imigwano mu gihugu ca Kongo idashitse ku nyungu zayo. Iki ndagisubiramwo, ntabwo leta y'u Rwanda irota ikuye ingabo zayo ku butaka bwa Kongo idashitse ku nyungu zayo. Aha ndabaha akarorero, mu kiganiro giheze nababwiye yuko hahatswe kudeta mu gihugu ca Kongo muri indwi mu minsi 2-3 iheze, aho hamaze no gufatwa abantu bashika kuri 40 bagirizwa ko bari mwitunganywa no mushirwa mu ngiro yagiye kudeta agomba gukorerwa President Tshisekedi. Ugiye kubiraba mwidonido, abaplanifiye kudeta barazwi, ni babandi nyene, ni bajya bariko baragwa bateza imigwano muri Kivu y'amajepfo no muri Kivu y'amajaruguru. Aba kandi ni babandi bariko barahenda leta ya Kongo ngo baze kwicara mu biganiro ngo barabe ko hotogwa umuti biciye mu nzira y'amahoro. Bakongomani bene wacu, nimukanure, nta bundi butaka muzoronka nka hamwe muzokwangazwa mu gihugu canyu. Nta kindi gihugu namba muzopfa muronse nka hamwe muzogira amahirwe mabi mukomogwa muri Kongo. Nashaka ndabamenyesha ikintu kimwe cyangwa ndakibibutse ko ndazi ko benshi mukizi, aba bariko barabagwanya muri Kongo bisa nkaho bo atagihugu novuga gakondo cyabo bafise. Mwibuke yuko igihe bafata u Rwanda, bafashe u Rwanda bariko bamaze imyaka n'imyandiko bariko barangara, n'igihe no ku Buganda niko byagenze. Batanguye imigwano muri Kongo bafise indoto z'uko Kivu bagomba bayigire agahugu kabo, ariko byarababanye ibamba. Ikiringo bihaye kiramaze kubarengana ku buryo na n'ubu bakigerageza kugira ngo barabe ko bikunda ko biza kubashobokera ko Kivu bayigarurira bayigire agahugu kabo. Aha rero birasaba ko mwebwe bakongomani, ubu n'ubutumwa ariko ndashikiriza abakongomani muri rusangi, birasaba ko muva mu itiro mukanure. Kongo ni iwanyu, nta wundi muntu n'umwe agomba gukunda Kongo gusumba mwebwe. Nta muntu n'umwe agomba guharanira uburenganzira bwanyu gusumba mwebwe. Ndazi ko abakongomani benshi murumva ikirundi, ndabizi kabisa. N'abatumva ikirundi ndazi yuko ari abumva ikirundi baza kubasobanurira ubuno butumwa ndiko ndabahereza. Nimwasamara bakabafatana igihugu, nimwasamara Kivu bakayihindura akandi gahugu, mwitegure kuja kuba abaja babo bariko bashaka kubaka ubutaka bwanyu. Iminsi bamaze bariko barabayobora muri Goma na Bukavu, muramaze kubona imikorere yabo, muramaze kuhatakariza bene wanyu benshi, muramaze kuhatakariza abavyeyi, muramaze kubona amabi bariko barakorera ba mama banyu, bashiki banyu, ingene bariko barabiba imitungo yanyu. Nimwasamara rero igihugu bakakibafatana n'akazi kanyu. Ni buno butumwa nari nshatse gushikiriza abakongomani bene wacu, no kwerekana ingene kino gihugu cy'u Rwanda kibicishije muri uyu muhari M23 batiteze namba ituze mu gihugu cya Kongo biciye mu nzira y'ibiganiro, ahubwo bo bakreya ibi bintu bise ngo ni biganiro kugira ngo basamaze leta ya Kongo, gutyo nabo babandanye bihagira uduce dutandukanye. Reka ndabasezere nizera yuko tuza kongera mu bindi biganiro byacu byo hanyuma. Ciao ciao.